twashaka kubaha impanuro nkeyi. Iya mbere, mwitonde. Bamwe twita abasamandari babonye umugumyabanga niyo agira baramutse avuga ati araduteye ibuye. Bamwe bigisha gutora wa mukoshi muye bariko bariruka bundabunda ngo bariko barankubita inkoni kugira ngo za Amerika zahe bose avuga ati ngo birasha birapfuye ngo aya matora ngo hagarara adashobora guhagarara. Mwitonde rero, mukabona nyene umwehu atwara urwo runtu agenda mumurabe mutwenge muti si umugenda. Mwibandaniriza urugendo rwanyu, ibikorwa byanyu, ntibagire aho babakura. Urabona kumega amenyo yo bayamereye kumbonera kure. Imbonera kure ziratwica, imbonera kure ziraturiye kuva kera. Mwitonde, mwigire buke buke, inzu yose muyigisha, umutima wanyu muwumare, inama shingiro muziheraheze, umunsi w'amatora saa 4 mwese muziba mwahejeje gutora ego, saa 5 muziba mwese muri muhira. Mudasanga hapi saa 4 nta mugumyabanga numwe nabiwe muri amashingiro ku mutumba wiyo muri komine azoba kizezera mwibarabara. Maze rero bahige aho bababeshera ivyo baba ibinyoma byabo babure bamaramare batsindwe nyene neza, tubaherekeze mu gutsindwa kwabo. Ica kabiri, bagumyabanga bo ngaha muri komine ya Gisuru, hagarara rugabo, mugira umutima uri mu nda, ntimusubire gusimbwa n'umutima kuko bajya basamandari akazi kabo kugira ngo bame babakura mu twanyu muhunga ngo karabaye igihugu twagishikiriye, igihugu kiratekanye po na ruguru, igihugu kirateramiwe. Uzosubira kuza ngaha babwira ibintu bibaca ivutu, murabwira muti baratubwiye ko muri basamandari basha ati suma mugenda. Impanuro ya gatatu, bariya bavukanyi bacu bakiri ngaho hakurya muri Tanzania, mubashikire mabwire muti va muri izo nkambi taha karibu ikomine yanyu, ikomine yacu turabakumbuye. Maze barya bakeyi basigayeyo bose ukwezi kwa gatandatu kwindwi nako kwindwi guhere bose bashitse mu ngo zabo, mwabakiriye nk'umwakiriye abantu. Ini naryo jambo tubwiye turi hano n'izindi mpunzi z'abarundi n'abarundi bagorewe mu Rwanda, za Buganda, za Buraya, taha izo nyoma babahenda n'ibinyoma, igihugu kiratekanye. Nimutahe turabakumbuye, imiryango yanyu irabakumbuye, namwebwe murabakumbuye, ntaco muzoba. Mugabo uri kwa ruriste rw'abantu bahiri ku butegetsi bagahunga biruka, bazomucakire ngo utari kuri go karibu. Harabusanga n'imiryango yabo babura umuntu bagatinya kuza kumuherekeza no kumufuba, kandi igihugu ari nyabageni. Nibaze nibatahe. Impanuro ya kane, abagumyabanga tugendana n'Imana aho turi hose. Imana nayo bikunda abantu b'abanyabwoba. Teranira igihugu cyanyu muri komine no muri ntara,
izo njavyi mwavuze zizosubira kugaruka zica mu biti ziza mw'ijoro, muzivijire kabisa muri ya ntuze muri ya migwi uje umutekano. Muzicakire, muzishikirize ubutegetsi, ababijejwe bazicira imanza, zihanwe kabisa aho nyene abona batakiye. Ngize impanuro zino ndabatekereye, nkaba nagomba rero gushimira abagumyabanga mwese muri hano.